Warigeze wiyumvira ko umunsi uzoshobora kuba umufeedback uriho uyu munsi genre umuririmbyi en plus est-ce que wari ubizi ko ufite niyo mpano yo gushaka kuba umuririmbyi apaka ko mu DJ abantu bose twiganye yozi guhera muri primaire gushika ndangiza amashuri bose gushaka ino sabaranda bakavuga ati wewe wabaye umuririmbyi ryari sangapi hitting so ayo yose rero nk'umu DJ ndayazi hageze rero gukora umuziki cani sunga ivyo nyene akabizo nkorerako hama plus do silent n'umu DJ ndazivugiriza donc kujya ko ndazivugiriza na equipe yanje bien sûr Runtown DJs yarafashije cyane muri carrière yanje kurabona turaba DJ indwi bakora ahantu hatandukanye ufata rero aba DJ indwi bose bavuza indirimbo yawe shaka weekend aho bakorera biragira impact nini ya cyane hasa rero niyakiriye ntebye nagiye kwiyakira neza na neza abafana banje rero batanguye kuza barantera isano none bakubwiye ati oya uri umustar ntavyo wogira I'm like none simbe ubuzima bwanje uko ndavyumva oya ye urumva wiko kuno wambara uvuga ahuja hewe twarisanzuye mbwa muri madusanga ibiharuro tuko turagira sibyo kuburyo dutangura gati guhera uburiro sasa papa ko rero ni wari no finance directeur finance haragera aho avuga ati nduga aerobine turaba kuipa nitubika inzigo tubika amafaranga nitwirukana abantu twirukana ubuzima mu mabifu twarahavuye raho bandanya mutu mwanya twe turi mu vyunguka ahubwo tuzonabica nani tuzobacanga sana dupambana pole pole blessing follow good heart agati gateretswe n'Imana ntigahe no rwana umuyaga twabonye muko muratrendinga gose sur les réseaux toi et elle est-ce qu'il y a quelque chose entre vous bien c'est juste yes cyane hama aussi narimaze kubona turi kumwe kenshi hari ukuntu nyene biba vyaryoshe tu afse vibes bien twarahuje vibes sana et donc il faut que mubije kugira aba by the way ni true story ni true story uri mu rukundo uri mu rukundo zaraciyemo ariko nawe nzobere kubo abantu babi apana imwe urazandika nk'ubu ufise ziguma zishungurura umva dufa kubonana gusa bikaryoha ntashe melody ijambo now you know the power of love now you know now I know kweki mutari mwambwiye ko ariko bimeze Avec la Bankobu, on ne peut qu'avancer. Mama Joy, hira mama. Wese, mugabo sinawu. None weho nyene, wishura ivyo utazi. None hari wanka gukira. Umviriza rero, abakenyezi utambe mutarike. Bankobu yakabafyondeye. Bankobu yabazaniye kira mama. Kira mama, ni konte yo kuziganya. Yagenewe abakenyezi gusa. None, tuzoziganya gute? Ingene bigenda. Konte kira mama, muyugurura guhera ku mafaranga ibihumbi 50 no kuduga. Bankobu igacibungukira ibicindwe kwijana. Gushika ku bice 9 kwijana. Kandi ku mwaka bivanye nayo waziganije bisigura yuko ukuziganya menshi ariko wunguka menshi basha ubitoye nk'ubudubuye yemwe nari bwakire na kira mama kirura gakira abakenyezi murejeje muri Bankobu sangwa konte kira mama kuguruza amakonte ku bwinshi Bankobu ibatera iteka mu kubungukira Bankobu akaranga ko gukora neza. Bonjour, bon après-midi, comment allez-vous? J'espère que meze neza, twe turashima Imana tumeze neza cyane gose aha muri Sirene Vibes. Karibu muri Sirene Show, ni émission twakira abantu batandukanye, notamment abartistes, abaririmbyi, aba DJs, abakina amafilme, abacafyi, n'abandi bafise inkuru zo kubatera because here turakunda inkuru. Tugaburira abantu mu majambo rero hari igihe amajambo yo kubahumuriza amatemonyage medefa igihe kuba dukeneye ko tutera inkuru tu ntamuzwa mukaryo mwarakoze ku masane nco mwarayaravye twaranararyohewe ya Rasco ya Bface muri enjoy nimeona rero uyu munsi nazanye mu DJ mukunda benshi mu DJ akora ibintu byinshi da vuba zoje no muri filme ase Navujisha.
boro byo kubika amasokero mu biga indirimbo 2 années umuntu atazi ngene meze navyo noshora kwende niko nabusha ni Feel Bite aka Kizigenza aka Chimhaye ku bakunzi biwe abamuzi n'abatamuzi surtout mwe muze hano abantu usanga batatuzi nandi baba batuzi rero tuje ngaha gukora ama episode dukeneye ko haza beaucoup plus abatatuzi kugira batumenye duconnecting nabo nyene baje muri fan base yacu kwa duha dukeneye ko turonka urukundo rw'abantu benshi batandukanye kwa meme kandi umuntu akora ikintu ciza why not to supporting why not mugani wa mjama ifa gute Silozo why not to follow kuri Instagram mapema why not to muhaka like kuri TikTok kuri Facebook rero nabajya mutamuzi ndaza abamuzi ndazi murahari mwatoye ubutebe mwatoye usanga bugari mugabo batamuzi nabo ni muzi kugira ngo mumenye yitwa Feel Bite ndamuhaye ikaze muri Silent Show. How are you? I'm doing great. Meze neza ndashima vraiment Imana ibandanyihezagira bitu biko bien sana. Usiyotekereze. Nikora ko niho yongivyuka mvise mukandagaheze. Nico ryagi. Nandiko ndamubaza karati warayehe? Narifise akazi Eko katumye nsarara kenshi jewe ushaka kumenya ko akazi kagenze neza urumva ko mba nasara ijwi yes twavuze ku bantu batakuzi kugira nabo nyine banzi baje muri bar banzi bamenye Feel Bite ninde DJ Feel Bite cero wanzi ko abantu babibaza ko bazwi n'abantu bose mugari rero hari gihe ugenda ukavuga ati so nobody knows me here sometimes I give a feeling iryoshe tisuka I can be myself ndashaka kuba jewe hano hano nikindi ugavuga ati none nta kintu ndakora buza kugira kazona rakuravye tiwenda kuza hano ngao sinzi wona n'umukinyi wa filme jewe filme footballer jewe football tiwapi utanzi gusa nta kibazo ca ni presenter akomba mbona umengo ndacafisa akazi nimba ashobora guhura n'umuntu ufate muri circulation muri ville tugahura 2-3 gasanga ntanzi mba nuva umengo ari akazi ntarakora nanje kuko ni jewe ntegezwa gukora akazi kanje kugira ngo abantu benshi bashobore kukamenya no kumenya so ku bantu mutanzi rero banyita DJ Feel Bite Kizigenza the vibe machine nkaba ndi mu DJ ndi umuririmbyi ndi umu influencer ndi n'umu entrepreneur culturel nkora no ku radio ADMC 89.2 nkuko yabivuze nkora ibintu byinshi hari n'ibindi ntovugira ngaha bientôt muzobibona n'ama surprise naho mbona umengo barivugisha nuko rero hama nkaba ndyohewe cyane kuba ndi muri Silent Show this is my first time yes turi ngaha muri studio kubera iki mbega je nibaza yuko after like ni imyaka 2 cyangwa mwaka n'inusu oya gusa hariho iyindi emisi twakoreye ngaha nkari Silent Show yes donc rero nari mu masirikirasiyo ngenda vroom ariko no munsi zirikirasiyo zanje zanzanye ngaha muri Silent Show mugabo rero jewe I cannot blame you sija ku blaminga kubera hari n'abantu bamaze imisi babingira ko nibaza ko naragabangije akare gukora Silent Show ndashobora kwiblaminga but also I can blame artists. Okay, artists like Feel Bite. Yes. Okay. Nazo ni defa kushira amakosa ku bandi bantu ndabo kwirabishaka. Haba hariho nawe urafite mu paha responsibility yawe. Yeah. Kubera siga nkora ibiganiro byinshi actually. Siga nkora ibiganiro byinshi. My Johnny Final Fat Girlfriend, Silent Show. Yerera gatoci ni byinshi gose. Rero usanga ndakora ibinyoroheye kuronka canke ibinyoroheye kuza vyihuse. Apana yuko nashize ku ruhande Silent Show kandi ndakunda umuziki urabizi. Niyo drogue yanje fise yonyene. Muga turakunda amafaranga. Tabasanire baragukoroga. Murankoroga kandi simashaka kwandikira mu inshuro 3. Ndakwandikira hi ni bon tushaka kurigana ufite indirimbo iryoshe. Bora umuntu hakuriye sine une fois deux fois I'm like bro turundi umuntu akwandikiye ati ozi bitu meze ndafite témoignage ibintu nabayemo nshaka gushinga inta dukore ryari ejo nkaba ndabaye busy rero hariho parzi hose je ko cyanje niko mvuga ati j'insiste sinesita nka kera ariko narense ntabwo ati mba manda gusanga muhira Ivy ni brandy cool sio brandy kubwa zose birimo c'est pas ça sinzi bitwara gukura umwanya vraiment no gukunda amahera cyane ako kanyuma ko no gukunda amahera ya anyways mugabo
ahantu ukintu gikunda ntugihebwa umurimwo dedans Yeah. donc hari abajene barabanshavurira uzi ntugikorerwa mesi wa jeune iki uyu ni mzee Bana baniuriziye sema uri mzee ya turavanga kugira ama audience yose yitore akunda ibiganiro byacu bitandukanye rero muswakire feedback afite indirimbo shasha à part une shasha hari indirimbo yasohoye ava yayo yahitinze sana twakoze ikiganiro kuri yo yitwa go twashaka kwicishako novumenga ndashaka kwicishako kubera ko I feel like ni indirimbo yakuguriye imiryango myinshi ni indirimbo ya boominze sinibaza ko yari kuri level nawe wari ubyitezeko byukuri indirimbo yanje go Jesna twiko turayikora nagila narumva ko dukoze ibintu biri different nivyo tuko turumva kuri market niyo point for y'indirimbo igihe tuyikora narumva atakano kantu kari special ariko igiye gusohoka uko nabantu bayakiriye byarantangaje cyane cause ndamaze kubona kenshi mu Burundi uzanye ikintu gishasha canke aka innovation karabakubita hantu bon mugabo ni bazwari bitandukanye igihe batavyakira ko atabimenyereye n'igihe bavyakira bavuga ati ibintu birabaho ndibuka je umuziki nkora ahanini iyo ndawukoze je nyine direction artistique yiwanje no gukora umuziki wa fusion c'est-à-dire umuziki ugezweho hamwe n'umuziki wa karanga tukabivanga mu video yiwacu so dukuri rero two turakora twarayikoze sinzi ko abantu boyakira kujya bayakiriye kago ngire ko ndanabashimira abantu mwese muziko mwakoze challenge anose mwayisharinze aba mama aba papa hariho video yanjyoheye ozi ni video y'umugenzi yakoze challenge ari kumwe na mama wiwe ariko umwana we c'est-à-dire hari 3 générations muri video la grand-mère la fille et la petite fille that's beautiful iyi video nayo lazima ngani wow donc bashobora gukora umuziki urafite iyo capacité yo guhuza ama génération atandukanye mugabo bose bagahurira ku kintu kimwe so ni indirimbo yanyugura imiryango ni indirimbo naje yanyeretse ko bishoboka ibintu by'imiziki cause naho nisanzwe ndabikora ariko byari byabindi nkumengo ni kuhonja no gukora kubera juste kunda umuziki urumva ariko cette fois-ci ndirimbo narayikoze ndayikora ndi je nyene abantu bayakira neza byarampaye courage byanyugura imiryango myinshi cyane bitanga feeling iyihe iyo kintu ukoze ikintu kigaca kibooming utavyara witeze biraryoshe how does it feel like nkawe nk'umuntu uri artiste yego bana n'abartiste benshi bakora amahiti c'est vrai hari n'ibyo burimwo deja mu ma featuring n'ibindi mugabo igikorwa cawe kikabominga nkuko onye biraryoshe cyane sinzi ukuntu bigusigurira wana genda umudije nkaba n'umuririmbyi hari igihe bishika gasanga ngiye nko gukora muri soirée mu kiraka kazona abafana bamwe ushira mwandirimbo and I'm like sawa ndayishira ngo mugabo urumva ndi umudije yose no guhoga umuvuzi indirimbo zawe gusa voilà donc rico kintu kukibwira umuntu aho umengo uri mu bikiwe ushaka kuvuza indirimbo ndayivuza turaza kuryoherwa mu kanya mugabo après hariho nakandi kazi kanzanye nga byiko rero biraryoshe yabana ko requesting indirimbo yawe biraryoshe abantu bagusavye ngo mukorane challenge hana basanga ku kazi gati genzo gusanga ku kazi tukore challenge indirimbo yawe urumva umuntu akagira déplacement hajishije kuraba wewe ngo mugire challenge n'ibintu biryoshe birakwankuraja urabona nyine kudatamba wirorera kandi ibintu byacu biba byatuzimvye bashize mu buryo bwinshi so uronse hoto nziza na kanoti bien sûr kakinjira biryoshe kurusha ahi feedback uko msanii mimi naona hivyo nisha kwa msanii uko msanii urumva hariho ukuntu ngene feedback ku bantu bamuzi n'umuntu a vibing indirimbo ziwe yegara vibing ani zabane muga indirimbo zi waraza vibinga fo nagereza banyita the vibe machine kuva na Runtown DJs bitavuze kuri mu Runtown DJ turaza kwashika Runtown ishaka kuba branding ukuntu kera mugabo bazigire mwi branding niho twari turaza kuri market all the way from Runtown DJs. Runtown DJs ni brand imaze kuba established abantu barayizi so dukurero iraza kuza mu biyago ariko nikiri cyakintu ngo pushinga gose you know ubu muko muri pushinga ku giti cy'umwe umwe kora ko brand yo ya brand ihagaze neza ubu no mu karere irazwi attention atate muri East Africa kaza kuhashika naho nyine ntacu
Yesu ashimwe cyane shengero ry'Imana Yesu ashimwe cyane rero tugiye kwana mu ntanguriro yashaka ko abantu bazogira urukundo Yesu ashimwe cyane nuko rero duhaguruke shengero ry'Imana tugiye gusenga haleluya hari umwana yagumye arira uwo mwana numva twamusengera afite ikibazo muvyeyi umwana afite ikibazo ikihe naco ndatora pastor naco ndatora nukuri kose uyu mwana arakira muvyeyi wihangane uyu mwana arakira mu izina rya Yesu amen ariko rindira gatoya abakozi b'Imana badufashe ahantu ntihahumetse neza uyu mwana umwambika iki muvyeyi ndamwambika akantu kose mba ndose uyu mwana nta kibazo afise muvyeyi yiyononye yabuze naho yiyononera muvyeyi wowe utazi soft care ariko Pampers n'ahantu hose Yesu ashimwe murayizi mwese amahera noro iyi soft care ni Pampers ya mbere zirazimbutse ziri mu mabutike yose wambare Pampers soft care uwo mwana wese urakora Yesu ashimwe cyane ubandanye abakozi b'Imana bagufashe ubandanye n'abandi bakurikira soft care yo bafasoni bigeme oya cyane mwebwe bavyeyi ngiyi soft care Pampers ya mbere izimbutse soft care Pampers iroroheye abana cyane ntiworora kuko ifise uko ikoze igatekera neza ntimyora kandi iri mu bwoko bwose bivanye n'imyaka umwana wawe afise hariho kandi na soft care lengete iraduherekeza mu buzima bwa misi yose lengete soft care ziroroshe cyane kandi ntiziva kumuko aho sinokwibaza yuko hari umuntu atazi kotex ya soft care yo arahari mungirire wo mwegereye niyo ya mbere yaragateruye Pampers, lengete na kotex za soft care zisange ku bibanza byo kuranguza bitandukanye mu masoko mu alimentation mu gihugu cyose koresha soft care hamwe na soft care ubuzima bwiza nakuvuga ko umuntu asanzwe deja avibing indirimbo zo kuva kera kuva kuri twimare zande kandi nzana mahiti ego mugabo apana kuri iyi level umva ndiko nduvume ngo you are trying to be humble okay ndi muri soirée na ndafisa akazi ndaza kuvuza indirimbo z'abandi mugabo me I know you I know how you vibe your music en fait urazi kunongira hoze mbashaka indirimbo yanje ndayitegurire mood sinshike ngo ndayishiramwo direct no mbanze ndabaza ni muri piste baryohewe wa mwanya kuko hari umwanya nyene utinganye n'abantu bari muri mood wafise guca akaba ari wi balance babiryoshe iragira impact kurusha ko no ishiramwo nyene guca randomly umva ndayitegurira inzira wa mwanya mwizugeze bam nukuntu bazabona namaze gushika nanze muri piste ndiko ndatambana nabo so bien sûr la charité bien ordonnée commence par soi-même ugitangura kuba umu DJ ndagera ko ubunye umva feedback rekaraba urakaba umu DJ mugari karanamenyekana hose nk'umuririmbyi kora ko hari gihe twakomenya nk'umu DJ all the way from one town DJ na cyane like it abantu ndabuhana n'abavyariye murumva hari ukuntu ndavuga majiskire nibaza mugabo uyu munsi uri kuramenyekana nka feedback ku giti ciwiwe warigeze wiyumvira ko umunsi uzoshobora kuba umu feedback uriho uyu munsi genre umuririmbyi en plus est-ce que wari ubizi ko ufite niyo mpano yo gushaka kuba umuririmbyi apaka ko mu DJ abantu bose twiganye hozi guhera muri primaire gushika ndangiza amashuri bose gushaka ino sabanda bakavuga ati wewe wabaye umuririmbyi ryari sangapi kubera deja navyo bambonamwo ego narakunda umuziki nk'abandi bana eto mugabo sinigeze nibona ko nzo umuririmbyi je mu mutwe wanje navuga nti ikintu nkeneye kuba mu buzima nkeneye kuba umufundi niyo yari rêve yanje kuva nkiri muto wasanga ndiko ndasambura ama televiziyo ama radio kuko nabisa ico kintu cyo kuba umufundi navuga nti nzokubera umufundi so diko rero muri shwa y'ivyo nzokwiga niho nagiye kwiro turuva ndarabata n'ubwa bufundi bwanje no position gute niko rero nca kwiga audiovisuel communication informatique maze kubikora nsanga hariyo aho bihurira na wa muziki wanje c'est-à-dire ko ya machine ya ma logiciel n'installa nsanga hariyo logiciel y'imiziki ntangura kwenteza ku ma logiciel y'imiziki mbandagiye mu muziki donc je kuva nkiri muto sinarinzi ko nzoba umuririmbyi nkuko ndabibona sanzi ko nokoze ibintu nk'ibi ego narumva ko mfite capacité namye mfise facilité yo kwandika ama texte c'est-à-dire kwandika no kwishure ama dissertation bimwe batubwira muri civisme mugasanga baraguhaye topic we develope cyangwa utange point de vue wawe prigiye wasanga jewe dissertation zanje ziri vraiment ziri top donc à partir de là ni on amenya ko mfite tala déjà kwandika d'abord
kwandika biraza kuririmba rero ndakubesha ni ibintu vyikoze na sinzi ko bishoboka en tout cas vraiment usanga nkaho wagiyemo kwitumbukiza kwa nyene kwa UI umva ubona biravuyemo indirimbo ya mbere deja murabitwaye kwa na Bface itwa Oloha ya ndirimbo ikiba hit bazi ya ndirimbo mukuyikora urana nta sinigeze ndirimbamo umwanya munini nagize juste aka introduction nako nyine nagakoze barinze kumforce ico gihe ndavyibuka producer Trick on the beat hamwe na Bface ambwira indirimbo nigwawe nta kuntu nakumwe yorinda yose ndayiririmba atani ryawe ririmo none wayanditse je nagize agaparti kamwe aka refrain hama Bface acagira amakouple ca turafasha n'ibindi bisigaye byose so du coup rero kiya gihe sinibona ngo ndaza kuririmba mu nyuma indirimbo ikurikira rero yitwa Twimare nagize idea ijya melody twimare hama ndabwira aba rapper bajya twakoranye nabagira ati je ndafise idea ya refrain n'iki muga producer arambwira none ko ari ufite iyo idea ko kutojaja kuri microphone uririmbe basi ubumvishije ushaka ko bihuye yewe cara ngenda kuririmba kuri microphone ari byanvuga ati ni juste kugira ndabumvishe idea mfise ya refrain producer arayumviza abarape barasohoka ati niyo nyene reka kutugora gumiza uko nyene a partir de là niyo natanguye kuririmba donc avance nakundi ijwi ryanje en tout cas sinzi nimba eri production nimba ari abantu batari mix nkuko ndavyipfuza ariko X Factor vraiment ari yose shout out to him niwe muntu wa mbere yampaye confidence yo gutuma numva ko ijwi ryanje nanje nshobora kuririmba rigasohoka ko kera narumva abantu baririmba nk'abara afro afisa amajwi babibona ati none jewe gabasha uri mubiki kumbe rero nsanga burya kuririmba c'est pas question gusa yijwi ni question y'ukuntu bisohoka muri wewe c'est-à-dire umuziki uri muri wewe ni gute usohora rero producer twahuye X Factor niwo muntu nibaza ko yampaye iyo confidence yo kubisohora uko ndavyiyumvamo hama wose no mwijanye no mu buhinga hari ukuntu ijwi ryanje yari tuninga neza rikanyohera hama rero nza gusanga ijwi ryanje ririnike na muntu umwe dusa cyangwa apo nibigeze uronka ama découragement y'abantu bakubwira ntuzi kuririmba tu vois uri mu DJ we guma mu DJ barundi rafise ukuntu bavuga ati wowe ibyo bintu bireke guma hariya wowe genda uvuga amakuru utanga ibiganiro ibintu byo kuja hariya nye vyihoze navyo wigeze uronka alors ama découragement yamwe nuko ntayo nagize gusa nyene abantu baguca intege ntibabura ndibuka nari muri rimwe ntovuga izina yarigeze kunda umunsi umwe arambaza none urandusha kuririmba urandushijwe kwe none ko indirimbo za uririmbye biryoha like sivuga ngo yari critique comme tel yari remarque yashaka basi amenye ibanga ryanje ndambwira nti burya rero ibanga ry'umuziki ku kuntu je nabibonye nirihagaze gusa ku majwi meza nirihagaze gusa kumenya kwandika ni ibintu byinshi ugomba kwitwararika sasa rero jewe sinigeze nitaho abantu bose bagerageza kundekuraja kuko jewe indirimbo imbere ko isohoka hoze no kubwira incuro ndayumviriza wana go yasohotse nayisohoye igihe twari dufite voyage mu Rwanda wana kuva mu ijya voyage kuva mu Rwanda gushikina naje ndumviriza indirimbo imwe go naje ndayumviriza yonyene kuburyo mvuga nti okay est-ce ndisire yuko bino bintu je d'abord birangyohede je ubwanje ndi fier ivyo nakoze donc imbere yo gusohora igikorwa mba nafashe umwanya ukwiriye kumviriza ati est-ce kino kintu ndi fier naco kuko imbere ko nabandi bantu bakiryohererwa uwo d'abord wabikoze ugomba kubiryohererwa sasa rero indirimbo zanje buri gihe imbere yo kwisora ndayumviriza bikwiye ndayumvisha abantu banje ba hafi bakagira ico bayivuzeko ariko hanini kenshi ni jewe ndesida nije ndavyumvisemo ko indirimbo iri prendi ready ca ndayirekura donc abantu bandekuraje rero bari bahari abambwira ko ntafise ivyo kuririmba abambwira ko ndiko ndabivanga nigize umuyuwayi hama nanje nkarabati none kapotere ya fe none kintu ndagishoboye muzwa n'icyo gikora en plus zo sari mwivzunguka come on reka kubikora kubera reka ivyo bintu indize economy urafite talenti ha muce wicara ngaho wonye ngo nuko abantu bavuze ngo nguri muri category ngo ntuje muri je ndi hose ndi passe partout nikizigenza kabisa byose na as long as ubishoboye tu es dedans yego naho nabana bishoboye nzobyiga gushika nabishoboye kandi muzobikunda rero twanagira kubaza naje kibazo nk'ico umuntu nyine yakubajije c'est quoi la recette en fait parce que ni indirimbo shanje nta ndirimbo yawe nziti itaba hit hayonzi sinzi abayizi bashaka kwandika mu commentaire aja nini nimba hindi ma feedback muzi canke arimwo itabaye hit mumbwira kuko nama featuring yose yagiyemwo yaca ama hit ni miriro ni miriro ni micano c'est quoi la recette en fait
la Nikora recette kuri umu DJ cyo zivuza cyane. ico ni cambere d'abord icambere mwomenya kote y'ubu DJ niyo yangize umuririmbyi mwiza kuko kuba umu DJ nizo za develop ico bita oreille musicale y'umuntu ukamenya ati hande muri contre-temps ukamenya ati ibi ntibibereye donc à force yo kuvuza imiziki myinshi itandukanye amastyle atandukanye usanga urutwe rwaguzuyemo imiziki Biragaburira urumva ku buryo ukeneye melody nturondeza kure hari ukuntu umutwe wawe uterateranya amuko kutare imiziki nka 5 minutes voilà wowe icyo ukora gusa ipfa kuba gusa uri muri mood donc nta style nimwe nk'umu DJ nta style nimwe ntaravuza na country ndayivuza muri mariage ari babatama bavuga ati DJ ya muziki yacu urayizi ndayizi mutama country music none umuntu azi kuvuza country avuza trap avuza reggae avuza slow urumva ko yokora umuziki wishe umva urinze ukora umuziki wishe no kupetera haba habaye negligence haba habaye petete kutabishiramwo effort canke kwiyemera tunashiritse ugasanga nivyo nazo birimwo ariko jewe kenshi ndi wa muntu igikorwa nemeye gukora ikintu ndagikora nkakijamwo 100% donc diko ndashiramwo rero ya experience yanje iyo myaka yose y'ubu DJ ukacusanga kwera mfise amashema menshi y'imiziki sadiko ibazeho zigohera 2013 indirimbo zose zavumye guhera 2013 nazivugije gushika uno munsi 2026 donc nta ndirimbo nimwe yavumye kuva 2013 ntazi sadiko aya moment donné umutwe wawe uricara ukanavuga ati okay abantu bakunda iki cyane cyane mu butambira abantu bakunda iki niye ndirimbo mpuramvuza ko hari indirimbo vuza ukazona abantu bose barahagurutse je nk'umu DJ nabaga ni uwaye indirimbo kuri ko abantu bose bahagurutse kuri no ndirimbo ni trendy canke nuko ikozwe neza hagiye usanga indirimbo ariko ari trendy hagiye usanga ariko ya qualité hari ama facteurs menshi atuma indirimbo hitting so ayo yose rero nk'umu DJ ndayazi hageze rero gukora umuziki cani sunga ivyo nyene akabizo nkorerako hama plus do side n'umu DJ ndazivugiriza donc kujya ko ndazivugiriza na equipe yanje bien sûr Runtown DJs yarafashije cyane muri carrière yanje kurabona turaba DJ indwi bakora hano hatandukanye ufata rero aba DJ indwi bose bavuza indirimbo yawe shaka weekend aho bakorera biragira impact nini ya cyane so nico kirimwo ariko kote y'ubu DJ ningira umuririmbyi mwiza vraiment kuko no kuririmba a force yo kumviza abandi ukuntu baririmba iyo ndirimbye nabi ndavyumva ko ndirimbye nabi ubunye muri studio iyo ngiye nko kuri microphone kuririmba prise mbi prise itameze neza sinda no guharira na producer aba yavyumvise ati inye turayisubira nanye nkagati yego navyumvise turayisubira cause namaze kugira oreille musicale iri developer cyane none nk'ubu dariko ndiyumvira none abandi bantu baca bakwigira baba DJ na nuvenga nakantu bagira bibe nabo nyene bace baza baragakoresha urabizi je nibaza ko umu DJ wese antoka afise experience kuye kandi afise amaze kugira n'izina abishatse nahatoririmba we yokora umuziki mwiza ko kujya kwa DJ Khaled naho wowe utoririmba kujya kuntu ufise iyo experience yo kuvuza amahiti menshi yo kuvuza umuziki kenshi wobwira je ndibuka tugitangura gukora n'aba producer ava indirimbo zanje za mbere wasanga tujanye n'abarantano muri studio ugasanga hariyo remarque je hari ama remarque na producer akayakorerako muga hariyo usanga nka cut loose canke zenomino canke B arabwiye producer ati muga aka kantu nako wogira ukabona ko producer anyuzwe ati abantu barazi umuziki akantu wakumvise bana kumwe kuko aba producer ibintu bakora sometimes ugasanga ni wowe nyina bitahura muri uwo mwanya muramureka kabikora uko avyumva après akarero mu feedback mugabo twe ugasanga two turamuherekeza muri process ya creation ahageze hose ati akantu niko ukunda gukora muri club uri kurayivuza ari ukuntu ugasanga uramuhaye argument kubyo avuga ati wow muzuze muraza ahubwo muri studio kenshi kugira mumfashe kubera yuko iyo experience yo kuvuza umuziki cyane uratebuka amenya ati ibikunda nibi ibidakunda nibi antuka nimba urondera club banger rondera aba DJ ariko nimba ari umuziki nyene dufate usanzwe canke umuziki uri experimentale umuziki nk'ujya dufate haba arinzi bamwe musanga bakora umuziki turi experimental cyangwa umuziki nyene novuga nti ukora ku mutima beaucoup plus gusumba gutambisha niho nyine aca aba difference sino hageze gukora ikintu cyiswe umudiho hagurutsa abantu ngo batambe muri club aba DJ baguma bafise avantage ku bandi ariko parmi amo Runtown DJs aba bigerageje notamment Zenobino hari indirimbo arimwo Cut Loose so far now yes ntibyabahiriye nkuko byaguhiriye wewe alors que nabonye n'aba DJ nibaza yuko ni za bindi gukora ikintu ugikunda jewe
kuririmba nabikoze rimwe ndabikunda sana abandi peut-être nibaza ko ari kujya kuntu wacumva ubaye connected no kuririmba cyane en plus de ça tutabeshanye ndabishoboye so du coup abandi peut-être ushobora kuba yavuze ati maybe ndashobora gukora indirimbo n'abandi mugabo kuririmba si vyiwanje gacho usanga rero nubu naho bokora indirimbo nivyandi vyuko bo bikora kujya kwa Khaled so du coup rero je nasanze ari ibintu vyiwanje kandi rero je ndi wa muntu nkuko nabivuze kare une fois maze ku décider ikintu ko ngenda ndagikore ndi investissa à 1000% apana 100% à 1000% ndabishiramwe inguvu umva bibaye ngombwa ko turara muri studio turararayo bibaye ngombwa yuko twirirwa ndazi yuko amahera ya rent ndari ha studio tu vois n'ibintu nkunda vraiment biri muri jewe mba numva umengo ça vaut la peine yuko ndabishiramwe umwanya wanje n'uburyo bwanje abandi nabo urumva rero bababona umengo si byabo haje umuntu wese afite inzira ziwe tu urazi ko dukunda kubwira abantu abajene ati gerageza utuntu twinshi ntuzomenye ikintu kiguhiriye ebana genda wasamye nkagikora ntawe uzi iyo bituruka urumva hari igihe ugerageza ikintu ukabumva ngo wapfe kwene bisiyo byangu naho noje imvuro zingana gute zaramotiwe anju n'ikindi gihe ugerageza ikintu utaruzi ko kishoboye na buhoro buhoro ukabona giciye kivuga nditoye en fait kweke ntari bwazi muri bino bintu rero nibaza ko byabaye avec toi mu muziki umunsi rero Feelbites nkuko mwavyumvise no muntu w'umusana ukomeye hano and I think no twari mu ba DJ bari famous nga mu Burundi d'office and nabashaka kubaza comment tu gères les deux comment tu gères kuba une célébrité quand ça me t'a bizana na challenge like ejo hari umuntu tabifatira la bus wirenganya tranquille reka guhagarika uyenga muri Feelbites et après ugaca uvyuka umunsi umwe vyahenze rero hari abantu babikunda nabandi atabikunda ese ni mu babikunda avuga ati I am somebody canke uri muri bandi bavuga ati no api muri contrat zari birimwe vraiment je snobeshe je de base ndi wa muntu nashaka juste gukora ivyo nkunda ariko sena haruye iyo kote yuko bizana na fame umuntu w'abantu hasa rero niyakiriye ntevye nagiye kwiyakira neza abafana banje rero batanguye kuza barantera isana none bakubwiye ati oya uri umustar ibintu wogira I'm like none simbe ubuzima bwanje ko ndavyumva oya urumva kuno wambara uvuga ahuja donc ni ibintu nagiye ndiga ndavyize vuba vraiment vuba cyane sino avant je naguma nifata nk'umuntu asanzwe gose ni kwa kwicisha bugufi yandero baba warahawe bwati abana mimi niko mtu wa kawaida tu lakini baadaye nagiye kuvyemera nsohotse igihugu ko yari navuze ni nganze igihugu ari abantu bashobora kunsaba ifoto okay that biri sérieux donc ubu namaze kwiyakira ça fait partie du jeu ni ibintu nyene ubana navyo uko bije hama hariyo sama inconvénient gusa yo nama avantage hari ama avantage nk'ubu dufata ugiye nko kurondera service ahantu muri bank canke ahandi ugasanga barakumenye cyaba agatraitement de faveur uri kurabibona nawe quand même izo nako wasaba ibintu turi abantu babi ntitwa twabisanze juste ko Dieu nous a fait grâce ugasanga ina tu avantage mwe n'utwo tuba turyoshe nyene après rero hari n'ibindi bintu bimwe tuvuga ati ni wogira ibi ni wotambuka n'amaguru ni wofata bus you know ni wo kwambara uko wishakiye ivyo navyo numva ucubana navyo turiga kubana navyo donc je kugoye nibihe ku managing ivyangoye ni ikintu kijanye no kwambara avant na hago wambara nabi kuva kera je kuva nakumenya ego mugabo hari ukuntu sinabishiramwe effort mugabo avec le temps naravyize ko babikenewe kubishiramwe effort umva ugire look nziza nk'umu artist hama nasanze bizimvye David Star birazimvye cyane ariko ça vaut la peine kubera rumva hari igihe werega image yawe kuvugira imbere yuko nawe utangura gusomesha abantu donc image iri important mu artiste byarangoye kwiyubaka muri yo sens kumva yuko noja muri salon gusuka kumva yuko no kwambara machine biko urayibona kumva yuko kwambara deshire ko urana jaho nize kwishuri baratubuza kwambara ikabutura mengo urasuzuguye umuntu kuja mu biro vy'umuntu wambaye ikabutura donc kumva ko kwambara ikabutura ukaje imbere y'abantu niki hariyo rero nk'abantu siyo nk'abantu bazi abantu baba papa
dufate bazi ko nyene bazi niveau d'étude yiwanje baranda bakavuga ati none wewe kwira aha nawe uraja ngaho ukambara amadeshire nk'abandi n'amashuri tuzi wize niki umva hariho ico kintu co kujera iyo image yawe uri kurakrea na personalite yiwawe ko warusanzwe umeze warusanzwe umuntu asanzwe yicisha bugufi adahatarisha ibintu mugabo haragezaho uragiye muri show abasirise barakuzaniye ijipo ivanze n'ipantaro ugatangura kwimvira none birabaye nyene ngira nambare ijipo donc twaravyize byarangoye vraiment byarangoye kuko hari amastyle amwe avuga ati oya ivyo nivyigisani gose nyuma ngiye kwiramuga nti none nuri umusani donc byarangoye hama wose nuko kuna kugiye birazibye kubera urumva uri umusani hariyo kwa kuna kugira ati bana aho gashati tumaze kukubonamo kenshi aho gakote turakarushe sinzi wayo ni nimwe nivyo cyangwa ngo karato turakarushe ugaca usanga biko biraguchallenginga simvuze yuko ugomba utegerezwa gukora ivyo abantu bakubwiye mugabo omwe basi urumviriza feedback abantu baguha hamukabikorerako ubona ko ubishoboye ukabikorerako utabishoboye naho ukaba wewe tu naho nyene it's okay kuko abagukunda bazogukundira ishuri bazogukunda uko uteye no kumeze. Do you have a tattoo? I don't have a tattoo. Why? Mu bubandi bwose nakoze tattoo piercing ivyo zaransimvye muri bakivuze ngo genda mu bandi iyo ni interpretation yawe basya uri kibandi antoka mu bintu basi twavuga ukora ugishura ukiri muto ugifite amaraso ashushe izo vraiment je byaransimvye sinovuga ngo nuko ngo ntabyo wigeze ukunda ntivyangiyemwo tusinigeze numva ko no bikora nyene deja la douleur yo kubikora il y a pas de douleur hama na regret navuga none nza gutashire kwiki nandiki iki tattoo iki peut-être future wife maybe you want maybe je ntabwo uzamusha tatouage me I don't like ariko nayishirako asha niyo bivuze ngo utanze urukundo ngo uratanga ngo kizigenzi iyo nkunze ndakunda urukundo iyo ntanze ndarunda kuri vibe nta numwe adusumba nawe urabizi ko ari twe tuvura. Okay, donc bibaza ko umunsi umwe niwa muronka future wife je no bikora uzoce mwicapako birashoboka naho no mwicapako twokora akantu twokora akantu kanyu babiri ego akantu nyene uvuga ati ukaraza uvuga ati this is love urezi hamwe pure love ndaje kwandika ariko ndakura basina ko ndakwimaje d'abord y'umuntu ambaza ati feedback mbega rafisa mahereni tutari tudagaraye nakombwira ati ega rafisa mahereni nabusanga nemeye mva sintoboye friend uri kura ngenda kuzi muri style y'igisanisani na tatouage muri vumengo mibura gafisa ahantu quelque part canke je sais pas ni hereni bro kazobona nambaye ihereni muri video abari imbandikana zani vyuko abasane bagenzi bavuga ati we nawe rekizo bintu vy'igikizwe nimba ari igikizo canke vy'iki intellectuel rekizo bintu bana amara amayeni nk'abandi biryohe nyine biryoshe donc aca uja muri mood y'abandi donc ivya tatouage vraiment ikintu cyatumye ntagira tatouage nuko sinabona ikintu no kwitatua ko vraiment bon en tout cas nuraronka raison parce que twese tuzigamba twaronsa ma raison ari agukura kw'indani c'est pas kubegwa gusa mbere kubegwa navyo nyine birimo peut-être na rantown ndashaka kwitatua rantown hari umuntu agishitse rantown ni babiri na Zenobi I knew Catluz ni yaranditse zizashize ikilogo nga ikilogo na kirazo ngani okay nanje ntindaje mu ndindi nyene ubona hayo matatuaje y'abakorege anayita abakorege ndazi how much you love Runtown ivyo ndabizi ugashobora hariho umuntu muri mwebwe yakubise kikiro ugati wewe sasa rero wewe ubitwaye ku yindi level muransize ni mu ndindire gato nipange ndaje azoyishira ngahaye nkariruwe cyane nzokora ikindi kintu kiri big kijanye na brand ya like what sinokivugira hejuru na wame concert yabonye n'abatagiye batari muhamo bahamagare bagire surprise nawe bari concert yanje jenyene still bazoguma baza tu of course cause ni family ubu habigeze nitukiye aba partenaire bakazi gusa ubu turi umuryango nda kubaza ikibazo kimwe muri Runtown bona babwiye nubwo nabavyariye je ntitubana nabo amakuru amwe ntamenya muri seti yes mais des fois igihe nk'ubudane baraho narindi abantu bari bashaka guhakazi mu Runtown azokore aho hantu sindahavuga baca uwo muntu avuga ngo me I only know ngo Zenobino ngo ndazi ngo na Isa ngabandi ntabonzi uravyumva
hama jana nibagira no namugiye abarundi cyabambwira ngo ni benshi ngo arabandi nambwira ni seti ni benshi they are 7 okay ni seti ni benshi iyo muri ahantu mukobona ko hari haba ariko barapompinga kurusha abandi like uri kuri pompinga kurusha abandi hariho Papa Kori hariho Isa hariho wewe hariho Buda Kapatman hari abantu bazi Patman ku giti ciwe bazi hariho Isa hariho DJB Catluz na Catluz ukabona ko hari abandi bariko baraduga kurusha abandi nta kantu ko bikra entre vous ka jalousie canke kumva ko turashobora gupushinga n'uyu nawe nyene aduge canke anyone is fighting for himself like honnêtement ni kintu novuga ni kibazo gikunze kugaruka kenshi twege tukiza twashize imbere twadandaje brand yacu niyo twashize imbere kuko twabona umengo umaze gucreate dufate ni nka entreprise yawe ni nka quartier général y'ahantu barizwa biri important kugira ico bita ni nka base ivyo muza gukora byose so twashize imbere twashize ingufu nyinshi cyane kubaka iyo base kubaka iyo brand nyine irakomera hama rero après hari ukuntu no muri equipe dufate ya football canke yari yose nako turi mu Coupe du Monde hama hari abakinyi ubona baseruka cyane gusumba abandi hama hariho umuntu ashiramo ingufu nyinshi gusumba abandi donc turinvestisa muri brand yacu mugabo si individuellement umwe wese arinvestisa ukwiwiwe so hari abainvestisa rero menshi muri communication yabo mu kwimenyekanisha kurusha abandi naho mpamvu usanga rimwe na rimwe hari abapopinga cyane muga ntibivuze ko ngo umwe ngo bari hejuru y'uwundi twege muri twebwe entre nous peut-être public irashobora kuba biklasa guco muga twe entre nous ibintu byose tubikora par égal ibintu byose byitwa ko tunganya n'amashare turayangana muri entreprise donc tweze ntado duharura turabizi ko umuntu wese afite preference yiwe muri equipe vraiment umuntu wese afite preference yiwe ni naco kigize force yacu baza ngo iyo dukoze igiteramo ega hari umuntu aza kubera feel bite gusa hari uza kubera cat lose gusa ugati jewe vraiment muri Runtown ego ndababona hajya mugabo jenje muri show mbanje kuraba urya mbanirire kujya bari wavuze kuko usanga muri show mwe saron mwanya wo kuvuza mbwa ari uzubona abafana babo gati turindiriye wewe donc tout ça nous avec le temps on a appris à vivre avec kuko sino tubyitwayemo nabi byo duteranya honnêtement byo duteranya ariko nivyo nivyo ko tuvuga ati umugisha wawe n'umugisha wawe nimba baje batumbera wewe kuri kino kiraka nuko ari riski yiwawe hama wose sinzi kumaze kubibona aho umuranta umwe karakora usanga nabandi ariho bari maybe si twese seti twa turi ngaho mugabo twa turi haje kandi ivyo biraguha inguvu kandi somehow ugiye kubirana nkuko twadusangiye kuko ico kiraka nimba je bampaye kiraka bagenzanje bari hajya ndiko ndakora bo buri cyo banywa ntibikunda bo buri cyo bafungura ntibikunda cause deja nico kiraka nakironse kubera team inguvu za twese so diko bariho kaga park kuko nabanyene baraza gushikirwa d'une manière ou d'une autre bareka peut-être kuronka nkayo naronse mugabo at least ya support bampaye baraza kuwa bameze neza aho bicaye you know uretse ko ari abartiste ni batwa nabo bizwa ari abartiste babaye divided n'abafana bo hagati yabo nta ngwane bari bafitanye me iyo comparaison y'abafana abafana baza kugira ati wowe uraretse kaziga kaya kantu muri wowe ugasigara wumva urenze nyene bya vrai gasigara wumva ujya mugenzi wawe ari ntitunganya tuje barakubesha urabona wowe je bahora babimbwiye urabona wewe uraririmba uragira ibi urakora ku radio uragira ibi ama content ibiki ugakreye za Buja vibes ibiki ngati ego mugabo style bya zose mubona nkora harimwo wose na contribution ya equipe yanje kugira bishobore kubashikira mwese kuko amaze kubona iyo dufashe iyo twihaye gukomenika ikintu tukagikorera rimwe kirashika kure so je nguma ndiko ego credit hariho iyo hariho kwinvest muri carrière solo yiwanje mugabo wose haguma harimo implication y'aba partenaire mukorana tugenda turi abantu rero Imana yatugiriye ubuntu vraiment ama succès ubustare iki si ibintu ngo bidutesha umutwe ego turabantu turafite ama faiblesse oya karimwo ntumbe karimwo yes ariko si kuri ya level yuko wo kwimva kurenza abandi wo kwimva ko ucuca amazi abandi you know sino iyi myaka yose nitwari kuva 2018 arura nawe imyaka ibaye myinshi saje ko izo twarabire Kristo hafi myaka 10 ati twatse Kristo 10 tuko turegeza imyaka 10 antuka iyo tuzakuba turi abantu
baza gupfa utuntu nk'utwo tuba twayivuye kera cyane cyane nk'igihe kiraho hari igihe kiraho rero nari nashushe mu maromix mu ndirimbo ziga ugasanga umuririmbyi wese ashaka feedback amukorere intro umuririmbyi wese ashaka feedback bakora n'indirimbo kijya gihe ko nabitabaye kijya gihe ntibikibaye donc mwarabaye vaccine umva ntibikibaye en plus de ça na tourne twakoze dernièrement muri East Africa yaradukomeje encore plus cyane kuko twagiye kuri terrain nshasha twagiye ki underground twagiye ku materi mashasha Kigali no bavuga ati niho bari batuzi ko tumaze gukorerayo rimwe na rimwe ariko nko Nairobi no hari n'abarundi benshi Kigali voilà ariko nka Nairobi yari terrain nshasha umva twagiye ki underground ntabyo ubustari ntabyo genda pole pole wigisha ibintu by'uko ngo je ngo ndi peut-être naza kukura peut-être what is Runtown DJ urumva abakenya peut-être barafise kwa kuntu koko babo nabantu nasanze bari orienté muri business cyane arakora avuga ati you are an artist yes kweri iki ariko navuga kare ya image ya look umubasa aravuga ati oh naho ntakuzi ndabona ko ushobora kuri umu artist then ukafatira aho nyine ati ego nkora ibi na link ukavuga wa muhaye ati is now twagiye kwidandatsa donc rero honnêtement Runtown DJs nibaza yuko ni Imana tuyaduhuje ni Imana yaduhuje ni Imana yashatse ko ibi byose mubona dukora tubishikeko kuko sino vraiment ibintu byinshi byari kuduteranya byinshi cyane Zari meze gute muri tourne yanyu yo muri East Africa like ni experience ya mbere yaguma amenyere mukoranga hanya ama edition yende 3 4 combien tudugana ruguru mudugana ruguru kameme ino marafisi yo fan base ngamaze kuyubaka mugabo hanze even though ayo hana bari Kigali yahaguma ari mu kindi gihugu yeah zari meze gute experience experience nziza cyane ni experience nipfuriza buri mu artiste wese gusohoka kwera iyo usohotse sinzi ukuntu bikubwira vraiment nimwe bavuga ngo akanyoni katagorose nikamenye ubweze byukuri usohotse ni umenya nimba ibintu ukora nimba biri seri cyangwa bitari seri iyo usohotse igihugu kaca kurabati abandi bakora gute ukabona abandi bana ukuntu bipanze ukabona icyo barushije ukabona nicyo bakurushije mu mutima wawe naho utobivugira hejuru mugabo mu mutima wawe ukumva ati vraiment abandi bana badusize aha bakoze ibi bageza aha twe turacari ngaha hama natwe icyo tubarushije niki donc experience rero déjà de 1 yarakomeje ubucuti bwacu kuko kuvoyaja n'abantu twagiye n'imodoka yacu twagiye twitwaye donc kumara amasaha n'amasaha twarabana urumva twaba wamengo ni interna yungu bikuze wamengo ni interna y'aba papa yo donc twagize iki byarakomeje ubucuti bwacu hama hose byaratwigishije kutagira iki byaratwigishije navuga nti kujera brand yacu outside ya comfort zone tumenyereye comfort zone cyatse kuvuga ngahi wacu aho dufite fan base aho dufite izina deja dusanga rero abandi bana baradusize vraiment baradusize pe aba DJ cyane cyane abo muri Kenya muri Kenya aba DJ bose bari professional ahantu hose ugenda usanga urana bimwe by'iwacu tugira ama freestyle ibintu byose ahandi habariho programme twaragenda kurondera nkano ubare butandukanye kuri present akazoma tugeti mwiye mu bitubwira hakiri kare ngo dufite schedule guzoshika muri December ubare bwose ugasanga burasetinze donc aba artistes ntibabona n'importe où abaririmba antuka basohoka n'importe comment bafite ukuntu bitwara imbere y'abafana donc yari tourne aussi n'ikintu kijanye n'amafaranga ukuntu ujera amahera currency uravuye mu Burundi uravunjishije amanyarwanda amatanzania amakenya nimwe ati okay sasa rero bwa bundi abandi bantu babayeho guca ibintu bigenda guca kwiga ukuntu ujera amafaranga kwiga ukuntu ubaho kuri terrain nshasha hewe twe rero twarisanzwe tugashaka kuba ko tubayeho Bujumbura rabiere rambiance mu Kendrick be humble stay down hewe twarisanzuye mbwa mu dusanga ibiharuro tuko turagira sibyo kuburyo dutangura gati guhera uburiro sasa papa kori rero ni bari no finance directeur finance haragera aho avuga ati nduga Robine abasubira kuyongera it is on your own pocket donc rero byaratwigishije kujera uburyo bwacu kujera
image yawe nk'umu artiste kwidandaza nidandaza gute English do you speak English do you speak proper Swahili uriko urabibona kwiga indimi urabona ko bikenewe birakenewe kwiga ururimi kugira ngo widandaze ko uragenda hano ugasanga uhuye umujera Pedro ugasanga no mu Nigeria aho wari wagiye wipanze ati ngira mvuga ibiswahili gabasha avuga ati no I don't speak Swahili I'm Nigerian avuga ati Burundi me coming here you know kwa kundi donc twize byinshi cyane na imenement kumenya kubana n'abantu rero abantu nyene aba étranger like abantu atari abarundi ubana nabo gute hariho bamwe usanga borosha ibintu n'abandi usanga ibintu babikomplika wewe witwara gute kuko urazi aho ugiye hose userukira igihugu c'est-à-dire erero uza gukora canke amafuti uza gukora baca bayegeka ku barundi bose bavuga ati abarundi nuko mumeze donc vyaratwigishije rero ku behavinga ukuntu twitwara ntanguye kuvuga ngiye mu madetail twomara amasezi 3 ndiko ndabatera inkuru ariko so far yari experience nziza twarayikunze kandi ndipfuza ko na next year ndipfuza ko dusubira kandi twatake je mugomba n'uvumengo kwera abarundi twiga icongereza kwe icongereza kirakera musanzwe twanagerageza ko ntitwacize nk'abandi nyene kwishuri ngo byadanje twanagerageza mugabo turakeneye reka ndababwira hano muza kwiga icongereza kubera we need English training cyane kabisa ubibona usohotse hanze ushaka exprime ikintu kiri uri uracumva kwe umutwe ukumva kandi wanashima mu mutwe babiri perfect ubanda gisura gute ndakimusigura uno muntu gute hari n'igihe uvuga gushika gusa nk'umupozompo kandi wari umuntu mu mutwe biri bimeze neza bipanze neza anyways hariho umwigisha canke societe yigisha icongereza ikorera muri ville ahantu horoshe kugenda cyane gose hajya kuri face à face bitwa Elevate Hub International Academy bigisha icongereza kugira ukivuge ushobora kwexprima neza na confidence kora hari ukuntu uzi kuvuga cyane dufite na confidence iraduza ka confidence cyane muri you know what I mean mengurazwe nkatabwe ngufise so uducongereza alors baragira bara translating ama document shaka kuba ufite ama document mugabo vyanse ko uyatahura kora ko ari muri mudatahura bakanagusigurira aussi cyangwa bakagufasha kuyandika bagana ama interpretation ku ma entreprise akeneye abantu basigurira barafise iyo side aho bagira ama interpretation y'ibintu mwifuza mu Congereza of course hama ukeneye kuhaja adresse ni kuri face à face juste muri galerie irimo station face à face yitwa galerie yitwa Light ni B15 mu vyandika ndabahe numero mu gihe vyo gucanca ukeneye kubaza beaucoup plus y'ama information ushobora guca kuri 71 01 90 26 yoni WhatsApp cyangwa gacha kuri 61 35 46 07 on women we need to learn English urumva tugeze muri gihe tutafise na choix en fait tufise choix ukeneye gutera imbere ukeneye kugirane cyo twarigiye nigeze kwimbira ati nzogenda nk'ahantu hanze abantu bavuga gucongereza Jean mba hambe stack kugira ngo ntihagire urundi rurimi mvuga mbe oblige kuvuga icongereza maybe n'ama skills yanje yoshobora ku improvinga kubera ko aho onye sinse twa kuvuga igifaransa igiswahili kirundi ndavundi buvuga icongereza niba twari mpamvu ngira segera CLM kora kuri CLM uri oblige kusinga mu congereza kumva sermon mu congereza uri muri komite bavuga icongereza icongereza kirakura kiraduga rero je mu bintu byamfashije nibaza kuduza kanivo kanje k'icongereza hariho X Factor. Yes. Cause X Factor kiza. No, sivuga Igiswahili niyo ngorane. Je naho amaze kumenya Igiswahili mu nyuma, tusamvugisha Igiswahili. Cause nashaka nyene pratika icongereza cyane. Wari kurakorera kuri wewe. Yes. Donc ujya mu type yaramfashije cyane kuduza nivo yanje y'icongereza. Cause nari namubwiye ati vraiment jewe ebana uko kuntu nyene utazi ico gihe tugitangura gukorana nta Giswahili bwamenye. Nta Kirundi yarazi. Yaragishika kiri mushasha cari icongereza gusa na cakiri imici wabo hari yanyu. Donc umutipe rero nkishika je umunsi wa mbere dura na X Factor naramurazi nibaza ngo no mu Kenya nshaka kumuvugisha Igiswahili namwe umutipe ngo hewe icongereza gusa dukuru rero canda kenshi niyo mpamvu mwabona bimwe bintu zatuma nkorana nawe kenshi
cause byaramfasha kuduza niveau yanje haragera ahantu nkumva nashaka kumubwira ibintu ahindura mu ndirimbo nkimvira ati can you put this here and then we rero kwera ko nawe azi mission ndiko yacafasha gukompleta agaca gukompleta ukora wabitahura deja kuko yabonye icyo ushaka kuvuga vuga byanse gusohoka yaca bikompleta yes kuntu bitera ishavu donc il est important vraiment il est important kumenya indimi si je simaza ko ari icongereza c'est bien kuri business mugani baza ko n'izindi ndimi twozijukira aussi ndashaka no kumenya Espagnol by the way même akiri romantique Espagnol cyane kiri romantique vraiment gusa ikindi kirimi je nimva ko no kwiga n'Igishinwa Chinese biashara wajya urazi ko abashinwa ugiye hari yanyu ufite n'akanoso gato ndamaze kubona ama video kuri TikTok y'Abanyafrika bavuga Igishinwa urazi ko abashinwa baryoherwa ucubona ati ngaha anyi nimba ukora business ukacuvuga Igishinwa kujya bakivuga bo ufite avantage bage baje mabarosha gucommunication no kubesha frame kora baramenye gukoresha ama geste vraiment no kubesha en fait ni kwera ko abantu baripanze muri business bwa gati tutaelewana tu kugura izigurde zinga kugura izigurde jana ashagwa calculatrice papa akaca kwerekana aya acha kugira ngo ubanze umubwire nombre y'amakatati ushaka acha kwandikira this okay weme tukubwira fois ama pièce ushaka mani bas kabisa bavuga na same nta bindi bavuga donc bo bafise mindset yabo ni business vraiment ego ho urashaka gusurvivinga quand même utazi Igishinwa mugabo mubaza ko ari Rwanda handi baza kuvyo kugora kora bo bamenyere business anyways tuvugere ku ndirimbo yawe gatoya indirimbo yawe nshasha indirimbo yitwa Eheda canke c'est quoi ça Kwimbe musige mugira titre zibiri z'indirimbo genre zitandukanye ko utabuza akaza gufata kari kuko hari igihe indirimbo wiha titre yiwawe mugabo ugasanga abantu bayihaye indi titre yabo uwo kajanga ukavuga ati indirimbo yitwa uko bose bavuga ati oya tuyizi ko la petite je nayisego baganga ati oya indirimbo ni la petite kubera ko ariryo jambo ndazi maybe rigaruka kenshi canke ribakoma direct bumva donc du coup rero naciye nguma muri yo ntuzenya iyo systeme yo kusanda udutitre tubiri ni wicagurire vraiment eba indirimbo iraryoshe first of all it's a vibe thank you so much yanditse neza kandi mugabo naje nakunze video afite video iri big shout out to Candy director Candy urarenze mugabo mwari munaberewe jewe ndafise ukuntu murana ku ukuntu mama pesha kunda amafaranga amindisi bari karikira intermediate how much this video cost not yasohotse ngaha ni gute how much this video cost deja uburavye outfit impuzu mwari mwambaye aba dancer wewe it was a lot of money hama jewe kora ko umva nyene uravye muri way ya business uvuga ati okay le retour yari bizogenda gute umva urukura urabona ko feedback mu kuyikora warasizemo effort warayumviriye urayikora indirimbo iraryoshe audio iraryoshe video umutwe uvuga ati ndabahe abantu ikintu ciza kandi nyene uragitanze uragiproviding mais rero le retour uri kurayibona honnêtement ozi nagiye gusanga ibintu byose kino risque ya rien uti gute rero je naravye uyu muziki tuko turakora cyane cyane je umuziki ndiko ndakora canke iyi style nshasha ndiko ndagerageza kwempoza gushira mu bantu nabonye mengo utayizanye mu isanamu nziza utagize effort abantu bazobona yuko ibintu zabiri sérieux donc je nahisemwo sinokubesha vile na sacrifice menshi umuntu akora jewe buri gihe uzobona sohoye video zocumenya ko nkenye ashaka fa sohoye video je mba nkenye kuko amafaranga yose mba mfise ndayasukamwe yose ndayarundamo kubera iki mbashaka guha abantu ikintu ciza mbashaka nanje ejo nzovuge nti bino bintu naravyemveshije narakoze ibishoboka donc rero nagiye gusanga umuziki nuronka inyungu aho nyene muri uwo mwanya hariho igihe biba bikenewe ko wa investisa sur le long terme ukaraba ati maybe uno munsi izo ndiko ndakora byari none ko ndaraba ama video ya Steven Sogo ndaraba ama video yiwe kuko tukiri bato jeve mu muziki wa Steven Sogo sinawutahura nkiri muto vraiment numvume narawukunda mugasi natahura igituma ari muri rya style yiwe atarimba nk'abandi
sinzi kubona ico kintu Cyangwa kuko ico gihe hari ba Sosokei hari ba Etoile du Centre hari barakora umuziki ne twe umutipe yarafise nta ndirimbo nimwe isa mu ndirimbo yakoze nta ndirimbo nimwe isa niyi yari creative vraiment yarafise style yiwe n'amaterme yo kuririmbamo n'amasujet nagiye kubitahura avec le temps kubera iki umuntu arakura akiga donc le gars rero naramuravye ari mu bantu banyespiye by the way gukora bino bintu ndiko ndakora vya fusion ko je bisa nkaho ndiko ndabikora muri way yanje we yabikoze muri way yiwe cyane ndiko ndabikrea muri way yanje iki DJ n'igisani niki so umuziki rero nahisemwo je mu buzima bwanje nahisemwo ko nzokora umuziki kandi mpano umuziki mwiza ndabaye ibintu vyiza sisava mukute yuko canke na après nzobikora kubera yuko sindiko ndabikora no seulement sindiko ndabikora kubera jewe ndiko ndabikora hose kugira ngo na new generation babone yuko bino bintu tubishizemo ubuseri birakunda yuko natwe twubaka amazu tugura amapasi twubaka amazu tugura ibiduga bizimvye ariko bisaba wowe ushaka kugura igipira kizimvye utinvestisa na 10 million mu vyo ukora umva uzobironka gute nibikunda donc bisaba sacrifice bisaba kwitanga cane indirimbo video ziradutwara amafaranga menshi mu bisanzwe video amahera dukoresha muri video n'amahera y'urubanza hose yego waramaze kukwa umva wowe urahura kurarira wiki c'est-à-dire yuko dushiramo uburyo bwinshi nayo mpamvu mba numva yuko ebana negeza gukora ibishoboka byose kugira ngo igikorwa canje gishike kure negeza kuza gusemerera ku maradio no ku mateleviziyo tigenda muri igikorwa canje gishasha mba nashizemo uburyo bwinshi so ça coûte très cher gukora video nk'ijya mugabo ose tubikorana umutima w'urukundo n'ibintu dukunda si ibintu batwobrije ngo genda mukore turabikunda hama kugira ngo bidushikane kure ifo ko tuvyinvestisamo sans investissement nta nivyavansa biguma hahandi donc rero je nafashe umwanya ndiga umuziki ndiga ati abaririmbyi babaye successful byagenze gute barinvestisa abo byapfiriye mu nzira byapfiriye he byapfiriye aha donc rero ubu ndagerageza kwevita amarira abandi bakoze simvuze ko nanje ariko quand même ndakorera kuri ico kintu cuko abandi byapfiriye aha nimba byapfiriye aha reka nkosore aho ngeza nivyo nshoboye hariho rero igihe dukoma induru nk'uko banagenda muri indirimbo ya Feelbite imwe bitwa seko andika sekwasa naho wakwandika Feelbite gusa indirimbo uraza kuyironka ushobora no gucuronka nyinshi daero gacugira playlist niwe yaririmbye niwe yaririmbye yes mugara igihe tubivuga tukakoma induru ugasanga biko bica mu mitwe gutwi umuruku bigaserukira nga nundi abantu bako baraziraba et là ça devient difficile kugira ngo ushe kugira iyo retour d'investissement kuri ya mahera bashira muri ya ndirimbo kubera ko c'est vrai ego hari amahera uronka kuri YouTube mugabo sina benshi banashinze na mahera nyene yo kuri ha taxi ntumba imana amahera make cyane mugabo hariho amafaranga uronka mu ndirimbo ya Popins ndirimbo bayihitse uraronka ibiraka uraronka ahantu abantu barakumenya d'abord ukaronka yaje uja kuvuza umuziki ukaronka uja kuririmba hari abagucoreye hari abagucoreye of course ba diaspora zacu ugasanga kino mu macha kirakaze rero mw'abantu mutaramura zino ndirimbo mettez-vous à la place de ces gens-là des artistes d'abord mubanze mwiyumvire apa amafaranga harimwo ama sleepless nights menshi umuntu aba yaramaze reka arandika iyo text ayipanga urazi kugira test igende gukora ahantu wumva ko yakuvugishije nuko umuntu aba yarayumviriye akayipanga neza kugira ngo ize gukora ku bantu wowe wiyumva loke umuntu mutazinanye umva aririmvye ibintu by'iwawe aragiye muri studio barahanje imiziki baragize ni umwanya mwinshi bashi ni umwanya mwinshi nyine ikintu utagikora ushaka gutahura mugabo jewe I know how much they struggle kugira ngo bakore indirimbo nziza hama je birambabaza just ndumuririmbye ubwo birambabaza mbo indirimbo nziza ifise 50,000 views cyane intege kandi sindirimbo yanje mugabo ego Feelbite n'umugenzi shaka n'umutatu tari n'abagenzi banashima ubwo mu Burundi kwa meme akoze indirimbo nziza muge indirimbo ifise 100,000 views muri 3 mois imagine indirimbo nziza gute amamiliyoni n'amamiliyoni kuri video none mwugere mukunda imiziki muranka imiziki mubayeho gutema mwanka imiziki iyo phenomene iragoye no kwakira nk'umuririmbyi kubera ufite uraraba effort zose wagize abantu mwashwanye sese hamukazona resultat ibintu biraho 0 km ariko rero kintu kimwe rero gituma ntacika intege hozi niki ndamaze kubona ukuntu umuziki
hamwe n'ibintu vya tombola uti gute hariho nk'umuririmbyi usanga yarasohoye indirimbo ugasanga peut-être indirimbo yapashije na perse ntibayibonye mugabo kazobona hari aka trend ejo hariho nk'umwana avyutse avyukiye kuri iyo ndirimbo ya aka video katanakoze na telefone y'uburofa Fernando nuwe yasohoye indirimbo shasha ryana abonye yasohoye telefone kandi ukazobona nyene ujya ari muri afite weyo y'ukuntu atwara ivyiwe ndiko navuga trend ukaca usanga akantu ka trend gato karatumye ya ndirimbo ipoping ugasanga indirimbo yari yasohotse nka 6 months ago maybe ntiyagize impact n'imwe mugabo all of sudden ukazona bam iravyutse ama stream iki bimwe uhora ubona nk'umuririmbyi cyane cyane hanze no kunze kubibona ngani turabi industry yacu irakomera ku buryo bicamo nk'ahandi ugasanga nk'ubu dufate Mbappe canke undi mu joueur Yamal hariho umutipe muri Nigeria yitwa Skills yarafite indirimbo yitwa Shake Body iyo ndirimbo yayisohoye yaracigiye ni hit kwera hitinze mugabo Yamal gusa kuba yarayitamze guca video indirimbo yaciye kandi ira popinga ibasha hari n'abatari bayizi bacayimenyeranga donc rero je mpora mbona umengo umuziki dukora ese tubakorera ama challenge menshi ntituzizo popping umuziki dukora je mbona umengo ndabifata nko kumengo ni nk'itongo mbangutse ndazi yuko umunsi no munsi yashobora kwiro tuva muri playlist y'indirimbo zigezwe cyane yashobora kwiro tuva muri film en fait ni investissement sur le long terme ntaronse ubu ndabizi neza yuko hari ahantu nzoronkera mugabo antreta rero ngire ko mbwiye n'abantu badukurikirana aba boss cyane ukeneye DJ Philbert aze guperforminga mu kibanza cyanyu I'm available halat me dukora ivyunguka ndyohere abakiriya banyu nanje muryohere umufuko wanje hamwe ubuzima bandanye buryoha kwa you want a DJ yeah. He's here. You want a money. singer I am here you want an entertainer I am here you want an influencer I am here halat me yes you need each other that's how it works yeah anyways ubuzindirimbonye nyinshi ziri hit ntitwazanye n'umusi mu guitariste azogaruka ikindi aje kuririmba no mu guitariste mugabo sinzi mavugize ide yuko urashobora kugira mashup maybe sata mu guitariste hari ya mundirimbo zahitinze okay reka tugerageze ariko iyo ahari ruca zincanga ndabura aho mera naho mereze okay twagiye ibirondegwa kare mu rugamba nk'umusirikare batakaza umwanya twe tukarondera inoti abaniga nitugotwa mwikorose twimare koroka muze tuwashe faya ndatagaso no munsi no kugara sheri nimbundi ndiriye sintaha ndi kumwe n'abatabura amafaranga ndi muri mood yo gusangira n'abacu karibu muri party full vibe ababinyoye fo ubu bari mu bipampu mu buzima bisaba kuba umushapu witanira abamere niba abamere niba abagize inyuma niba abamere twitambira akadiho abashaka kutugora bo turaba kwepa murabizi uko dukina kaga kino good vibes only nta mikino kwepa turaba kwepa nitubika inzigo tubika amafaranga nitwirukana abantu twirukana ubuzima mu mabifu twarahavuye raho bandanya mutu mwanya twe turi mu vyunguka ahubwo tuzonabicanani tuzobacanga sana dupambana pole blessing follow good hearts agati gateretswe n'Imana ntigahe no rwana umuyaga a DJ Philbert ndi kumwe na Ozzy Siren la petite folle à récupérer kanuraga umuraba imbere murabizi nitwe ba mbere agilana kizigenza mama oya go down low go mama go down low hasigaye c'est quoi ça ndatwenga nk'ikijuju yo nkubonye mwiza umutima iyo utera uvuga izina ryawe kizigenza iyo ndakunda urukundo iyo ntanze ndarunda kuri vibe nta numwe dusumba nawe urabizi ko ari twe tuvura ndafuwa nkubonanye uwundi nkumva no murasa nkukunze nkubonye uyu munsi ibi bintu se kwasa niwe mbona tuberanye tubatemwa amapica abadutega iminsi bazotera swata ihida se kwasa ihima
eda amapicha nuko yahereje ko niyo nshasha rero ari nyinshi nasite yo ntitwoziheza hariho yindi bikumwe na kiri kumwe muri prison niyo kwepa yes rero uko bahe indirimbo utamenyemwo genda uyirondere kuri YouTube zirimwo by the way inyuma y'indirimbo I don't know if it's a rumor or if it's true it's true all hasutse rumeur yuko musohokana na Delidris by the way yarabuze umuvyeyi persona toutes nos condoléances Deli mugabo before yuko haba niyo tragédie twabonye muko mura trending gose sur les réseaux toi et elle est-ce qu'il y a quelque chose entre vous bien c'est juste ama base ya Sadio ko mariye ko mariye ama base ya Sadio no Deli c'est une amie hama yashatse kumfasha muri promo y'ino ndirimbo hama the best way twatoye nijya mwabonye ikindi naco ni iki the base je nashaka abari wa mu video vixen nashaka abari wa mbera video vixen mijya ndirimbo kubera yari matching vibe yayo yes cyane hama aussi nari maze kubona turi kumwe kenshi hari ukuntu nyine biba vyaryoshe tu afise vibes za bien twarahuje vibes sana so diko nabona umengo muri video byoryoha kurusha byo kwapota kandi kantu muri video ariko malheureusement nivyakunze umuntu arapanga ibintu umuntu bigasanga biciyemwo ivyakunze ariko still nibaza yuko ibisigaye muri promo ngira ngo azobandanya afasha kwa kundi nyene tu sino c'est une amie à moi vraiment elle a fait quelque chose yarafashije promo quand même parce que igihe umuntu amenya indirimbo akamenya agapande gato kakamwinjira mu mutwe ugasanga indirimbo umuntu aje kwiraba yose kamze mushikira ariko rero je ko yakunda umu DJ chamba indirimbo trending ntegeza kuja kwiraba yose nkayumviriza kugira ngo ndayadinge muri playlist yanje mugabo même temps aussi chakintu cyo kwiga kimwe nakubwira kare ndabiti why indirimbo ari mukunda kurusha iwanje tu vois chakintu bagati ni wivu wa maendeleo ndo wanasema Waswahili kweli indirimbo mwayikunze kurusha iwanje kuko ndayivugije muhaguruka iyi nanje yiwanje umengo ni murayitahura why ndicara nkabiraba nkavyanaliza and I'm like next time akantu nize kuri no ndirimbo nzoshandaga technique nanje rero tubaha amasegonda kugira muje kuri YouTube yiwe canke mwagiye mugire subscribe hama mushire ko aka like ndimbi kuryoheye uyisharinge nahito kuryohera uyisharinge shaka kuryohera abagenzi bawe ego wewe wumva kuko les goûts sont partagés kandi je ndagitahura iyo bishitse umuntu ugasanga mbye urumva ngo nakunze iyi nta kibazo that's why dukora indirimbo nyinshi uzokwicagurira iyo ushaka ariko umfashe gusa gupartaja wa mugenzi wa wundi hariya hari igihe wikunda hari igihe usanga ari wampaye n'ikiraka gituma ngaruza y'amafaranga nashiramwo I will have artists to share ama links ya muri community ya Silent Vibes Square. Thank you so much. Thank you so much. Ifo ko turabikora tukabaha muri ya community ya WhatsApp tubatamwa ka link. Na uzi umugisha w'umuntu. Ariko sanga umugisha abantu uri muri groupe hari umuntu hari yavuga ati nari nabuze ukuntu duhura n'uyu muntu. Connection. We genda mara indirimbo muze muri kuraga stress. Jewe nababwije kuri ko indirimbo zitariho na ari je ninde yibwiza ku ngerageza kubwira bizeno bi. Eregeza kubiposta nawe ngira like how twari kubaho gute turi mu style y'umuziki. Like umuntu yeremye muziki sindirimba ari Lucifer yabitanguje mugabo kiriya gihe ko yakoze ikintu kizima nuko yacaza navyo byo kuza kwigeranya n'Imana mugabo ebana umuntu yaremye muziki bari Imana yaremye muziki Imana yubahwe oya umuziki je sinzi ukuntu twobaho kabisa sinsimona ukuntu twobaho tagira umuziki jewe nshaka gusenga n'umuziki muri douche n'umuziki uri kurateka muri cuisine shaka guha message mu muziki simvuga ikintu nakyo nakurungikira karirimbo gacha umengesho mutazi kuvuga exactement urumva umuziki umuziki everywhere ndi stressé umuziki yego mugacha bumva ubuzima burabandanyije rero jewe that's why I support artists that supporting ebana jewe shaka uwe uri mu artist agira indero Jeff manda ndakwibaza ngo umuziki wanda umviriza pe shaka twa tutahuje ama vibes mugabo je ndirimba ndayumviriza
nkayivibinga nkayivuza mu modoka hama we nkarekana nawe we tukumva umuziki wowe tumeze gutya as long as ari umuziki mwiza uryoshe naje ndibuka nitangura akazi kana kazi ko DJ hari ukuntu wasanga bon ico gihe wasanga aba DJ bafite juste abantu babavuza ngo basanga ari umupeti yakoze indirimbo iryoshe sana motife ngo batavuga yo cyangwa gatoya ntibikunda that's why now nasanze na Club Buja Vibe by the way bafana barandembeje Buja Vibe unarayihebye ariko nabamenyesha sizi kuvuga ngo nabaye musani cyane ni ntuzenya ama platform yanjye nagize ikibazo kuri YouTube ama copyright yaramereye nabi yozi baraguha ama strike maze gutwa strike imwe nanda haru aka YouTube kanje iyo twavuye kuno maze gusuragoringa mpangayika ngani aba bantu rero sasa ibintu deja do 1 namayira binyinjiriza do 2 biko birazanamwe menace kuri ntuze yanje cyangwa ntireka rero manze ndabireka ko ndazifise deja Buja n'ubu ndayifise Buja Vibe nga ndazifise ndazikora ariko sindaronka platform ndazishirako cause ndabishize kuri YouTube yanje ni ya mariske kandi ya ma copyright Spotify sindatahura ukuntu bashirako ama mix ko nabo nyemengo naho nyene bidacari compliqué sindabona ukuntu bigenda neza ndaceko ndabaza ariko honnêtement platform dufise twe dushirako ama mix yacu abantu ntazo bazi ntazo bahurumbira utanzira hari za SoundCloud na Mixcloud niho dushira nizo platform zizi kwisi ko ari aba DJ bashira ama mix yabo mugabo ngayi watu abantu ntazo bazi izo platform umva rero kuwa mobiliza ngo bakure kuri YouTube batwara kuri izo platform zindi ni birefu byukuri rero ndacako ndiga gushaka kuri no saha ko nzobigenza nimba nzokre indi chaîne ku ruhande vuga nti naho nta kibazo nanka kumeta donc sino Buja Vibe vraiment na jewe do base nabikoreye ico vuze ugasanga ari umuntu afite indirimbo iryoshe motife ngo nuko ataramenyeka jewe ntavyo ndaba as long as ari umuziki uryoshe kandi wakozwe n'umurundi let's go nuko rero bakunzi beza feedback yaje ngaha anye kugira ngo tumushigikire tuganire nawe mpavuga ama mission yacu no makanali ahuza aba artiste n'abafana babo kuko you get to know him like cyane kurusha ijya 3 minutes y'indirimbo hamukamenya ati iyo ndirimbo yandikiye iki c'était quoi l'objectif est-ce que yaramworoheye mwumweje kuba ko yamugoye donc faut kumubuje kugira aba by the way ni true story uri mu rukundo uri mu rukundo zaraciyemo ariko nawe nzobereka ubu ni babi umuberetse bacaja kumutamwo bacaja kumupompamwo ama politique umusani hora ubusindosira kuberekana na kimwe nzobabwira uzamubona bam asa I was not ready kuraka kukavuze imije igiri here kujya nabiririnze niko vyagenze nuko mese uri wicaye ndani mu rukundo umutima ugira upasuke mva kujya nabiririnze ndagukunze ndakubonye no namukunze namubonye uyu munsi nyene direct ibyo bimwe vya Adam ati akara ko mu mara yanje mva kagufu ko magufa yanje namubonye guca ngati niwe tuberanye kabisa wewe nyene niwe tuberanye chanda mva ngeno muri amajambo sinayarondeye kure zajuku bisi amajambo yaje kugira ukura mutera imitoma waciye wumva indirimbo ziko biragurika muri wewe mapenzi kandi by the way ni jambe ndirimbo urukundo rero sasa nimba mutabizi ubwa je ndirimbo urukundo nivyo none hari indirimbo urukundo uranyumva je n'ose pas nari bwa mimi ni enjoyment kwenda mbere iyo nakoze iri muri EP yanje yitwa Papa Mama y'urukundo mugabo je sinigeze ndirimba ari Berry Music na Kakeri bari ariko c'est la première fois je ndirimba texte y'urukundo kwarugira ruguhotora umva asa deda jera ngira abantu bantu mvuga ngo ibintu by'urukundo ngo si ivyo wanje nurashikayo my dear nurashikayo n'indirimbo apana imwe urazandika nk'ubu ufise ziguma zishungurura umva dufa kubonana gusa bikaryoha ntashe melody ijambo now you know the power of love now you know now I know kweki mutari mwambwiye ko ko imeze kweki mutambwiye akiri wari wariyimye ibaze feedback kudekuvura urukundo ngene ukuntu ruryoshe ku myaka yawe vraiment ku myaka tugende buke I mean true love ego ça veut pas dire yuko ari ryambere mugabo si ryambere mugabo c'est juste que ça faisait longtemps hari acigiye kirekire vraiment uri na feeling uko célibataire endurance umva asa ni femme ni enfant nta numwe célibataire single and not searching niko nari imetse
ariko umva ibintu byarahindutse Philbite now is not is taken but I won't tell you who. I will never do that. Out of the market. I'm out of my abakobwa mwari mubona Philbite mugacira inkonda nagenda bamenyeshe ko he is out of the market. I am taken now. Hari umwana w'umukobwa yamutwaye uruhu n'uruhande urumva yamutwaye uruhu n'uruhande ntashaka no kumumenya ko amuko watu wabaye mnaza mbroga si watu wazuri mutanguza muri vuga tujambo rero uyu musi je felicitation thank you walahi je kutumya nigambe ndakunda kana imyaka myinshi vraiment na caravuye mw'induru niko bien tu es calé niko bien donc urashobora gutera ivi nka bifese ugafukama hasi ko bon izo gutera ivi rero sasa il faut pas précipiter les choses tugende bukebuke uravye yo bija basi uravye turiko turabisengera kugira ngo bigere ya uranabisengera mbese udashize imana imbere umva uri mu biki wewe baza ngo hari cyo kwishoboza hatari mwisengesha I want to know her uri ushaka kumenya uyu mwana w'umukobwa yatumye uje no gusengera horasi bana ndabisengera hagati imana aho byakabereye ndagusabye umessage yo kuvyitwaramwo neza yego bana uhezagire bino bintu kabisa turimo bishike kure and that's why indirimbo nyene uyumva ivyumva ko it's authentic, it's a true story. Ni mutana iraba birabasha Kazima we iririmbiye yarayikunze yarayiravye. Urazi gukunda umuntu kuburyo wumva yuko umubonanye undi muntu uyu muntu wo murasa. Urumva à quel point uyangaje. Jean urumva ko jewe vraiment nikikona na wengine mtu kwa gisi nasikia nakupenda nokora ikintu kibi nko kukurasa. Wow. C'est à ce point. C'est à ce point. Je ndakunda urukundo kweri. Hari numvise umuntu ari mu rukundo nkumva ndyohewe. Urukundo ruraryoshe kweri. Urumva umuntu mugira ati frustration vraiment tu as trouvé. Bibiri vuga ngo uronse ngo yaronse ikintu ciza. No kuvugisha. Nzogutumira ntugira ikibazo nzacamo. Tadumiye se sinzokwizana. Hari abantu batari sanse kubanza kuntumira kugira ngo nje. Ashaka meme we mu bantu we ni direct ni automatique. Hari abantu baraje nk'imanza abantu byari nawe yako barantuka ku commentaire apara turavuga ngo nukunda imanza ngo vyerekana ko ngo ngurishima ngo cyangwa nguri anti social why udakunda imanza kwanza I don't know it's boring kuri wewe canke very boring. I'm like it's the same thing. Okay sawa reka dufate ozi kama ndakwake role yawe ndayigutwara reka dufate kuri ozi ni yihe tuvuge urubanza gwiza kuri wewe nugutabimara kuri wewe urubanza gwiza ngo warupanze gute gugwa gute gogenda gute selon toi. Bon je nibaze ko ndi team mariage abantu bake biga by'abantu 500,000 muri mariage n'abakuzine ba rubu n'abantu bavuye mwaro ntarara na fambonye kazobana baraje ngo gukora ngo ubuzima bwa mariage that was ndakuza I don't know you why uri muri mariage blood related. So icambere ni abantu bawe babandi nyene vuga ati abantu banje swat n'abara muri famille niyo abantu nyene murazi na nyene abankure muzanye musange muramukanya abana babura barazi aho barazi abana banje tuwa nimba ari nk'umuntu kote y'umugabo wanje baramuzi barazi naka ameze gutya niyo abantu naho wodeko nabo babazi how to bashaka guhana ko barakuzi babantu ba hafi kabisa hama ari abagenzi nabo niyo bagenzi nyene bavuga ati aba ndashaka vibinga gendo mu introversion barabizi ari kuntu ari abantu turi kumwe ntisanzwe donc ifo kuma nkene dukumwe n'abantu banje banzi nsara banzi ngene mbameze mu gihe nyene ndyohewe ne mu gihe ntaryohewe umuntu ashaka kunda akavuga ati uzi ntameze neza ha tubikore kugira ngo shire kusura kugaruka muri moto parce que umunsi wiwe mais pas ko umuharura hariya kuri kimeze kujya ujya ninde kwanza ari ngaha utakwimvira ngo ninde odeje wambaza kuva muri moto kwimvira kuri ahava maybe karandika ibintu muri bari karatora udukosa singeneye ko mutwe andanje kire abantu ba de confiance iyo ni je mugabo rero amakomanze z'abandi I'm like ibintu naravyumvise ko mariage yanaka n'ubu ndavyumvise is the same thing hama nyene ndafise no kuna batterie yanje sociale ifise umuriro mukeya yatwa ari ideshaza n'ingoga yatwa ari inshinwa ideshaza n'ingoga chanduha nkavuga ko ari kindi ngambega naje ngavugira ikimbere takwiyumvira okay gena mugenda ndumugabo numva mengo no sinaje ntiyambonye reka rero ntaye alors que abantu bagomba bararyohewe je sinkunda ku judging abantu
parce que abantu bo hari abantu baryoherwa hari abantu benshi bumenga bihosusa basubira baje gusociabiliza n'abandi ya it's good kuri bo for them but not for everybody kuko cha wumva ngo abantu bose bashaka kubona nyene ko ari culture yacu jewe kuri jewe abantu banje bavuga ati ni feedback n'umujamo wanje uyu naho byabibije ni bon ntacu kazana n'umugenzi wanje ntizopfa ahari nta hari ibintu bitopfa ahari araza gukora amaji I decided to go there apana kora ko yampaye invitation kora ko I feel like I have to support him he's my guy rero hari abantu nene garaswege yaje yambere no narindi yakabena niyo narindi hari nk'umuntu antumiye ngiye ya mbere ya kabiri sinoza bugati ya mbere ndabona gaje nakoresheje neje nyinshi byo ndayizemo ni ya kabiri kandi my dear I'm sorry muga hari unavuga ati shakubwira 5 takuja ego nuko rero je abantu muze murajudginga me I don't judge why do you judge me jewe ku mwaka ndashaka kuja mariage imwe ku mwaka wose imwe cenda zamamo nka nikituge mugenda nikitoya mari dote mariage chaque weekend voilà nkoranga nakazi kweli nanje bamakazi barabe nzoko magazi rimwe every mariage zo muri famille kweli imidogo ni yose jewe nanje bampaye akazi you know how much I love money imidogo ni yose kandi agerageza kubaryohereza ama mariage yabo by the way ndaba sociable kungu ndagerageza kubaryohereza ama mariage yabo vraiment ebana je afibati nzonda rimwe utanantumiye nzo kwizana pull up kaza twumvise kuri mu rukundo anyways rero inkuru mwumvise ni izo nyene twahereye ku kare tuvuga inkuru batumvise inkuru yanyuma rero mwaho cyo tubabwira bamuheza ibiganiro ntimwumve ariko ubuntu byoshe baburi inyuma mu kiganiro bwa nyuma ubukuru mutazi scrolling n'ibitunguru asiza yiduhaye ntaje ne tuyitahanye we abantu bakunda urukundo bahizwe ko tuje kumuvye kumusengera nimusengere Imana protect this one kwa Johnny Meo ndamaze kubona ngaha muri kino gisagara umaze kuvuga kuri en couple umengo rero urabahamagaye n'abatari bwakubwire crush bagufiseko umengo rero urabadomeza n'abari mahiye baraza munisame mumbarire murakoze mundeke nubakero Kristo umureka tekereze abantu nabigerageza shaka nukuri thank you so much for coming by the way wakoze cyane naye nkumbuye Silent Vibe nanda gukumbuye nawe dukorana ikiganiro vraiment c'était un plaisir amashimire cyane abafana ba Silent Vibe hama nongere kandi abahamagare kuja kuraba indirimbo yanje yitwa Eda Sekwasa iri ku ma platform yose irahari kuri Spotify no kuri YouTube genda murabe rero munyongerereza ama views kuko urabona ama views sikirenga sofa akeneye support yanyu cyane urabona ko nagize effort aba video nziza video iri kuri standard quand même kandi rero ntibumva n'ibindi biracaza mu bimenye juste ko nkeneye encouragement zanyu nkeneye support yanyu murakoze cyane da nta iriko kuri Spotify iriko neza ko internet yabikora neza Spotify niyo platform ya mbere umuntu abanza kuverifya ko vazi da harimwo ukayibura je cyane ngenda umva ya restaurant tutagenda ni fact ikibagwanje da iriko Spotify iriko itegerezwa A big shout out to Agila, by the way, my producer. Aragufana nibaza kubizi. Nande ndamufana sana. Aragufana sana mu artiste yambwiye yemera yashobore kuri liste ya mbere vraiment. Turafanana. Niko bavuga. Munafana. Ndayizomba igiswahili cye byanga. Turafana naje ndamufana sana. Ndakunda creativity yiwe, ndakunda ubukerebutsi bwiwe. Ndakunda kunabangutse no kunishisha bugufi. Yego. Agira abandanya rero duhimiza ikitesa ntucike intege wandanye. By the way dufitane niwe mu producer dufitane indirimbo nyinshi ubutuvugana. I know impamvu yakuvuze. Mumuha amahera navyo birimwo. Anyways dushimye abantu badukurikiranye baturavye mwaduhaye umwanya wose imisiyo yari iryoshe impamvu yatebye namanda babwira imisiyo nziteba no kubiryoshe sino imisiyo ibishe nishobora guteba parce que nanje mbadi bored bamvuga ati umuntu agenda yara ataharyari tumalize mugabirinzi ba nundayicije hagati numenga hari ibindi nashaka kuvuga nzogaruka welcome back vuba nzogaruka maybe nzogaruka ndababwira agira aho bigeze bya wa muntu ko bikiri ko biragonga on of course rero mwakoze kuduha umwanya wanyu wose mamega yanyu attention yanyu amaso n'amatwi byose n'umutima mwakoze cyane turabakunda cyane gose that's why tuvyuka buri gihe twaba biganiro
aha abantu badusenga ntiduhebe ibiganiro no kuri thank you for your prayers amasengesho yanyu sinabwira ngene aya masengesho nyarakora kubera ko ari igihe umuntu avyuka yavyasi yabihevye mugabo ukabona uravyuka muzana force ivuye iri surnaturel rero harimwo pane y'amasengesho y'abakunzi bacu bandanya mudusengera bandanya mudusupportinga mu ma ways yose ashoboka kubera ko twebwe mu gihe mwe muhari tuzoba duhari always ndabakunda cyane dushimire abaduhaye ama likes ama commentaires n'abagize ama partage nukuri mukora igikorwa gikomeye cyane kuri Siren Vibes Imana hezagire cyane ari Ozira koze hamwe na DJ Feelbite naho ubutambwe ikiganiro bye bye Siren Vibes TV